give you a warm-up country, which is Burundi. According what you want to release here, about your expectation. They will be so excited about the discovery we are spreading the good. All of spread. Pastors, apostles, bishops, and the members of the churches. That's our message for God. Is there any other maybe to have Burundi as the top of that 100 countries? Yeah, you're the most important country in the whole world. Okay. Burundi is special because of two things. One, because you've invited us, and two, because Nestor has done so much. Twaje kwakira abashitsi biteka hagiye kubera ibidasanzwe bakubwira ikivugo ngo ni one Jesus, one mission, one church. Igikorano bise Joining Jesus 2025 kigiye kubera mu gihugu cyacu kizohera mu Cibitoke kibandaniriza Bujumbura bamwe yuko baduteguriye izina cyane mwishi mu gihugu cy'u Burundi. Ni ibintu byiza, ni ibintu byo gushima, na cyane yuko ubuzima buri mu Imana nkuko dukunda kubivuga buba ari ubuzima bwiza cyane budasanzwe. Twibaza yuko muzoryoherwa cyane. Mwagiye mubona abashitsi kwakiriye uno munsi n'abazungu bavuye around the world, aho mushobora kuba mutumvise ururimi rw'icongereza. Ahanini ni bino bintu bariko baratuyagira haba kubwira ngo ni Yesu umwe yatubambiwe igikorwa kimwe no mwishengero rimwe. Turabakunda cyane, bandanye mugumana natwe birabiza. Kino ni igikorane kabisa, igikorane c'ubutumwa bwiza. Ni urunani rw'amashengero agwiriyemwo ayakorera mu Burundi, ariko kandi harimwo n'ayakorera ku isi nzima. Runo runani rw'amashengero yitwa Apapa de Dubu, ni aho ni ku ruhande rwo mu Burundi, rufadikanije na The Rooftop Ministry. Byarabateguriye igikorane kidasanzwe citiriwe Joining Jesus 2025 event. Ico gikorane kizobera kuri stade Urunani y'i Buganda ku itariki 4 z'uku kwezi, no kuvuga kuno kwezi kwa 10 nyene, kuva isaha 5 z'umutaga gushika isaha 11 z'umugoroba. No kuvuga ngo kino gikorane kigiye kubera kuri stade Urunani y'i Buganda hariya mu Cibitoke, kiraza gutangura ku itariki 4 z'ukwezi kwa 10, noneho gitangure kuva isaha 5 z'umutaga gushika isaha 11 z'umugoroba. Nayo ku itariki 5 za kuno kwezi kwa 10 ni muri uno mwaka nyene, kizobera mu gisagara ca Bujumbura, neza na neza kuri stade ya Zone Kinama, kuva isaha 8 z'umuhingamo bageze isaha 1 z'ijoro. Ico gikorane kidasanzwe kizoremeshwa n'abavuga butumwa mpuzamakungu, harimo uno yitwa Gokroga, harimo na Dennis Pathers. Bano n'abavuga ubutumwa basanzwe bakomeye cyane, bakorera cyane mu bihugu byo muri Europe, bakaba baramenyekanye cyane mu Bwongereza nk'abakozi b'Imana mpuzamakungu. Ku ruhande rw'u Burundi hari benshi, harimo nuno yitwa Apostle Simon ategekanijwe kuzotanga inyigisho nyinshi, ariko kandi hazoba hari n'abandi bavuga butumwa benshi. Hazoba hari n'abandi bavuga butumwa benshi, sabo bonyene ko hazoba hari n'abavuga butumwa bavuga biciye mu ndirimbo. Ubona yuko umugwi Victorious Team wamaze gushigwa imbere kumwe mu migwi izobirikira irimbira abantu. Noneho ni witwa Mass C
ukazoba uhari cyane. Nk'uko muri ko murabibona rero hari ku kibuga c'indege twari twaje kwakira bano bashitsi bazananye mu gihugu c'Ubwongereza. Noneho igitangaje bino bikorane bidasanzwe bizoba kw'isi nzima kikaba kizobera mu bihugu 100 byose. Noneho it's a more blessing upon to our country, our beautiful country which is Burundi. Ngize nti numugisha udasanzwe kuba ku gihugu cacu ciza c'u Burundi, kubera ko muno bihugu 100 arico bahisemo gutanguriramwo. Mu bibazo bagiye babazwa n'abamenyesha makuru babajijwe bati kubera iki muhisemo guhera mu Burundi, ati nta yindi siguro ihari irenze uretse kuvuga yuko mu Burundi Imana yahatoranije noneho yahagira nk'umutwe. Mu gihe twahera tukabiba neza, ico tuzoba tuhakoreye kizotworohera gukwiragira muri bya bihugu 99 noneho byose bishware kw'isi nzima nk'igihugu ciza catoranijwe. Hari ku kibuga c'indege ca Bujumbura kuri Melchior Ndadaye niho bakiriwe bano bashitsi. Ubona yuko bahise baja kuruhuka mu kibanza bari batoranirijwemwo kugira ibikorwa bibandanirizeho n'imyiteguro ya kino gikorane kidasanzwe kigiye kubera mu gihugu cacu. Natwe nka Diko Entertainment kuba twahageze ubwa mbere, noneho umumenyesha makuru wanyu ndi kuri yo Leonce Desan kwa Dr. Love Diko the Ambassador akaba yarahari ameze neza cyane. Mubandanye muheza gigwa wherever you are, turacabakunda cyane. Hasta la vista.